Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije ndongera ndabaha ikaze inshuti namwe bakunzi b'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu. Amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 Rusama umwaka wa 2022 agizwe n'izi ngingo nkuru. Intagondwa z'aba El Shabab zaraye zisubiye kugaba igitero ku ngabo z'abarundi bagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia, ariko Imana yarakinze nta cyononekaye ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi. Imyaka indwi iraheze amaradiyo yigenga mu Burundi haturiwe n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD. Bamwe mu bari barongoye ayo maradiyo yaturiwe bavuga ko guhera ico gihe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bubangamiwe. Bamenyesha kandi ko uretse abamenyesha amakuru bahunze igihugu ubu aribo bagerageza gufasha abarundi kumenya ukuri kwibera mu gihugu, ibindi bimenyesha amakuru bikorera mu gihugu bikorera ku gitsure. Nkuko bisanzwe bimenyerewe ku minsi yose ya gatandatu mu mpera zano makuru ni ikiganiro ku isoko. Uyu munsi tubashikana mu ikambi abarundi bahungiyemwo Inakivale mu gihugu ca Uganda, aho batwiganira amabi bakorerwa n'imbonerakure mu Burundi ari nayo atuma bakomoka. Aya n'ayandi ni mukanyisase sangwe kazi. Nongera ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu nkundire duhereye amakuru mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Imyaka indwi irarumanye kuva ubutegetsi mu Burundi buturiye bukazivya burundu amwe mu maradiyo yigenga. Ubwo bubisha bwabaye mu bucagucagu bwo kuwa 14 Rusama umwaka wa 2015 bwakwirikiwe n'ihunga ry'abamenyesha amakuru barenga ijana. Innocent Muhozi arongoye iradiyo na televiziyo Renaissance, imwe mu binyamakuru vyaturiwe, avuga ko ubu aho bigeze ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bubangamiwe. Uretse abamenyesha amakuru bahunze igihugu ubu bagerageza gufasha abarundi kumenya ukuri kwibera mu gihugu. Innocent Muhozi amenyesha ko ibindi bimenyesha amakuru bikorera mu gihugu bikorera ku gitsure. Umviriza Innocent Muhozi arongoye iradiyo na televiziyo Renaissance, akaba anarongoye ikigo kijejwe gukurikirana ibimenyesha amakuru mu Burundi OPEB. Bahiriye kuri Renaissance, RPA, Bonesha n'Isanganiro. Duterwa n'abasirikare n'abapolisi, bararasa, baraturira, barakoresheje ibiko bikomeye, amagrenade, amaroketi, barakora ibishoboka kugira basambure ayo maradiyo na televiziyo byigenga. Baca basubira baratubuza gusubira kuhakorera kuko Procureur General yaciye asohora itegeko ribuza ko hagira usubira kwinjirayo kuva ico gihe. Imyaka irabaye indwi rero kuri RPA na Tele Renaissance niko bikimeze. N'ubu ntawe ushobora kuhegera muri twebwe. RPA bari baturindani harasha kabisa aratokombera. Muri Tele Renaissance ibintu byari byagumye kuko ntibashoboye kwinjiyeyo, kandi n'inzu ikomeye ntiyashoboye gusha ngo indani hashikirwe, ku buryo ibyuma byari indani ubu barabisahuye byose nkaho umenga nta kintu kigeze kibayo, ari ibyuma ari n'ibikoresho bindi byariyo, kandi hitwa ko ari hacunzwe n'igipolisi. Kuno munsi rero uretse Bonesha n'Isanganiro byashoboye gusubira gukora ku buryo bikandamizwa, kuko kubivuga uko biri nta cyahindutse kuko abamenyesha amakuru barenga ijana barahunze igihugu kugira bashobore gukiza umwuga n'ubuzima bwabo. Bakorera hanze ku ma internet, ama réseaux sociaux, barabandanyije gukora naho ari mu buryo bugoye cyane buvuna ariko uvunikira igihugu uremera ukavunika. Nico twiyemeje, nico dukora n'ubu. Rero naho mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru n'ubu butaraboneka, igikorwa gikorerwa hanze kigaca kuri internet kirafasha kugira abantu batebe bamenye ibiriko biraba mu gihugu, naho leta tacho itakoze kugira abarundi ntibamenye ubwicanyi, utotezwa, gusahura,
kunyuruza abantu, gutunganya nabi igihugu gushika aho batubwira kurya imisiba n'ibikogoshi biriko biraba mu Burundi. Nibaza ko muri rusangi ari uko umwuga wo kumenyesha amakuru umeze kuva imyaka 7. Kumenyesha amakuru byigenga vyakurikijwe n'abarundi bose bitewe bigasamburwa na leta y'u Burundi. Tukivuga ibijanye n'amaradiyo yigenga yaturiwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ku ruhande rwa Bob Rugurika harongoye iradiyo RPA, iyindi radiyo yaturiwe avuga ko igenekerezo rya 14 Rusama ryabaye isango ryo gushitsa umugambi w'ubutegetsi bwa CNDD FDD bwari bwamanye kuva kera wo kuzivya ibimenyesha makuru. Tumukurikire. Muribuka haraheze imyaka myinshi n'imbere y'amakuba ya 2015 twama tubivuga, twarasemerera tubwira abantu ko burya butegetsi bwa CNDD FDD bushaka kuzinya amaradiyo, bushaka gucecekesha abamenyesha makuru, bushaka gukandamiza abamenyesha makuru. Muribuka bazana ya mategeko akandamiza umwuga wo kumenyesha amakuru mu 2012 2013. Bijya vyose vyari bigamije kuzinya amaradiyo, kuyabuza gukora, kugira abamenyesha amakuru ntibabwira abanyagihugu ivyaha by'ubusuma, ibintu by'ibiturire, ubwicanyi bwariko bukorwa n'intwaro ya CNDD-FDD kandi n'ubu bakibikora. Rero kijya gitero bagize ku maradiyo, kumbonesha kure ku itariki ya 14 Rusama umwaka wa 2015 kwabaye nk'ugushikana gushira mu ngiro umugambi ugayitse bari bamaze igihe bafitiye ibimenyesha amakuru. Kubwiwe Bob Rugurika ntabona ico yoba agisaba ubutungane bw'u Burundi kuko bwahagaritse gukora, ariko araremesha abarundi abamenyesha ko bitwariye leta y'u Burundi ku rwego mpuzamakungu kandi ko urwo rubanza rufise intumbero nziza. Dusubire twumvirize Bob Rugurika arongoye iradiyo RPA. Nukuri je simbona ico nshobora kuvuga ngo nosaba ubutungane bw'u Burundi kuko bwarahagaritse gukora haraheze imyaka myinshi. Uno munsi butegekwa nabo nyene batwiciye abamenyesha makuru, abo nyene badutereye ibimenyesha makuru, babituriye, bavyugaye. Nukuvuga nibo babutegeka. Urumva rero ntaco dufise twobusaba, ariko hazogera igihe kumbure busubiye gukora tuzogira ico tubusavye. Hanyuma twarashingishije n'ivyo imanza imbere ya sentare mpuzamakungu, turafise aho twarushingishije, baramaze mbere no guha ibirego leta y'u Burundi yaranse kwishura. Uno munsi no babwira yuko urubanza rufise intumbero nziza, rugeze ku ntambwe nziza. Ariko rero kuri no tariki no kwibutsa kandi abarundi bagabe bame bagavye, hanyuma bamenye kwibako. Ntibigisaba kwerekana ijya ntwaro ifise imigambi mibi, naho rero abamenyesha makuru bo bimenya ko bategerezwa kwibako, bakamenya gutandukanya icyatsi n'ururo, hanyuma kuko barazi kwijya ntwaro ifise imigambi bibi cyane kandi ivyo nta numwe uno munsi atari karabibona. Yari Bob Rugurika aramutswa iradiyo RPA. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukira ibivugwa mu gisata ca politike. Niyumvire aho mpunyura hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira bose. Abanyamahanga bafite imitahe yabo nibakiza mu Burundi, muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, bose barahevye kuza. Muga mushaka iterambere, ahatagira ubutungane nta terambere ripfa ribayeho. Leta regani hagiye kuyiburanya uba wihenze, nuko gusa nabo bacamanza batari babizi, muhande babwira bagatwega bakuma leta ikiba jije party. None wowe leta bikuriye ugacuja kwitwara muri leta y'ubucamanza n'ubwa leta. C'est une institution de leta. Kubera kera bari bazi ko leta rujya mu gwa bashikiranganje. Umwaca muja kuburana n'ijya societe. Mais leta nicumura. Abakenyezi bane bo muri komine Kiremba iri mu ntara ya Ngozi baraye barekuwe inyuma y'imisi 5 bari bamaze bafungiwe mu gashoka komine Kiremba ku itegeko rya musanteri w'iyo komine, bagirizwa kuba baradodobereje bongera baremeka intebe ishushe imbonera kure mu kuzidoma ku rutoki ko arizo zabatemaguriye ibitungwa, zongera zirabakubagura zivuga ko ziriko zihiga abagabo babo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNL basanzwe bari mu kinyegero. Amakuru ava ku mutumba Ruyumpu amenyesha ko barekuwe kuri uno wa gatanu mu gihe hari hanabaye urugendo rw'abaserukira umugwi CNIDH bari kumwe na buramatari wa Ngozi, musitanteri wa komine Kiremba hamwe n'uramutswa umugambwe CNL Agaton Gwasa.
tukivuga ivyugo rugendo nyene rw'abari baje guhumuriza abanyagihugu bo ku mutumba Ruyumpu, amwe mu majambo yavuzwe na musitanteri wa komine Kiremba aranegurwa n'abanyagihugu na cane cane abo mu mugambwe CNL bavuga ko yasa n'ushira imbere gucamwo imigwi abanyagihugu arongoye. Idonido na Eloge Divin Remesha. Mu majambo yashikirije ku mutumba wa Ruyumpu, musitanteri wa komine Kiremba Sebigo Pascal yashimangiye kutihanganirana mu vya politike kwibonekeje kuri uyo mutumba, ingenda avuga ko ahanini ituruka ku banywanyi b'umugambwe CNL. Yanagiriye ko yagiriza indongozi z'uyo mugambwe kuba arizo zigumura abo zirongoye. Ariko icyo novuga maze kubona kandi abivuga nk'uhagarariye kandi nama nabivuga n'isi yose iyo umugambwe CNL agize inama bagakoranira mu karere naka akenshi nyuma yaho utubona izavuye sinzi yuko ivyo baba bigiye n'abarongoye, ariko kenshi bimaze kuba haba habaye inama. Mu gusigura ivyo yarahije kwagiriza abanywanyi ba CNL, uyo mutwara akomoka muri CNDD FDD yatanze akarorero ku majambo y'iterabwoba yatewe mu gihe c'amatora. Ivyo wavuga ko bigaragaza neza ko bakora ivyo batumwe. Umurongoye umugambi mu ntara tumuhire zuba kandi yuko mu matora ariko nanone komine mu matora iyo baza kumbona bari kuntara. Byazanye yuko ibanga muri komine bamubwirwa n'abarongozi. Ikigura yuko niba ubingira ukaba utabingira biragaragara neza yuko haba hari icyo wowe wateguye Imana igakiza. Ayo majambo rero yavuzwe na musitanteri wa komine Kiremba ntiyashimishije abanywanyi ba CNL. Ku bwa bamwe muri bo ngo iyo mvugo nta kindi igamije atari kuvangura abanyagihugu arongoye. Uriko urabyihweza ushobora kwigenza nk'utwara umugambwe ibintu biratubabaza cyane. Twebwe icyo dusaba ni uko iyo mutware atwarira bose akareka kuzaracanishamwo abafuka komine. Tubibutse ko ikibuga kibi kiri ku mutumba Ruyumpu komine ya Kiremba cyatanguye kwa 24 Ndamukiza inyuma y'imishamirano yabaye hagati y'abanywanyi ba CNL n'imbonerakure. Inyuma yaho ahakurikiye ihigwa buhongo ry'abanywanyi ba CNL aho abagera kuri 16 bamaze gucirirwa urubanza na sentare nkuru ya Ngozi. Muri bo indwi bari mw'iwero rikuru rya Ngozi, mu gihe abandi bakibandanya kurondegwa kuko bagiye mu kinyegero. Eloge Divin Remesha, tugukengurukire. Umwitwarariko w'umuntu ari mu nzego zikuru z'igihugu wategerezwa kuba uwo kuraba ko abanyagihugu baronka ivyangombwa bamushinze. Ivyo bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi Frederic Bamvuginyumvira, aho bigaragariye ko abari bamwe mu bari muri leta y'u Burundi bose bibereye mu rudandaza, uhereye ku mukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye, aho kwitwararika inyungu zabo barongoye. Dukurikire Frederic Bamvuginyumvira. Umukuru w'igihugu akirahira arasabwa kudasubira gukora ibindi bikorwa bindi kuko bimutwara umwanya, bimutwara ubwenge, kandi byose amagara yiwe, ubwenge bwiwe yabibwirizwa kubishira ku kurangura amabanga yo kuyobora igihugu. Ico ni cambere. Ca kabiri nuko hari ukwitiranya ivy'abantu bagwiza itunga atayane mabanga bashinzwe ya leta n'abagwiza tunga bashinzwe amabanga ya leta. Ntushobora kuguba umugwiza tunga uri n'umushikiranganje, kubera yuko umwitwarariko w'umuntu yagiye kurangura amabanga y'igihugu abwirizwa kuba ari uko araba ko abanyagihugu baronka ivyangombwa bamushinze. No kuvuga amafaranga yose, umwanya wose abwirizwa kuhebera ivyo, ni kuvuga imigambi, kuyumvira, kuyiherekeza no kuraba ingene iranguka, umwanya, amahera akoreshwa. Ivyo nivyo bisabwa abantu mwe nabo. Uwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu avuga ko kubona umukuru w'igihugu bwiwe ari mu rudandaza biha impigi abarongoye, nabo bakaja kwironderera amatungo yabo bwite. Ibi rero ku bwa Frederic Bamvuginyumvira bituma abanyaruzitunga rya leta habura ubakurikirana. Umwitwarariko w'umuntu yagiye kurangura amabanga y'igihugu abwirizwa kuba ari uko araba ko abanyagihugu baronka ivyangombwa bamushinze. Ni kuvuga imigambi, kuyumvira, kuyiherekeza no kuraba ingene iranguka, umwanya,
amahera akoreshwa. Ivyo nivyo bisabwa abantu mwe nabo. Umwitwarariko w'umuntu akora ivyiwe, umwitwarariko wiwe wa mbere ni inyungu nayo ayikura mu banyagihugu. Nico gituma haca haba yuko leta iguma ikurikirana yuko abo bantu bagwiza tunga batari kubaranyaga abanyagihugu. Igihe rero wewe uri umugwiza tunga ukora ivya leta, abo bantu bagwiza tunga bariko baranyaga abanyagihugu bazorabwa nande kandi nawe uburimwo. Iyo rero bigizwe n'umukuru w'igihugu haca haba yuko acika akarorero k'abo bantu bose bafise ivyo barangura muri leta, bagaca nabo nyene bavuga baterega twatanzwe perezida aradusize, reka natwe turondere ivyo twikorera nk'uko umukuru wacu ariko arabigira, ejo ntaza turengo nitaco twakoze. Ubwa kane nuko leta iciba aho bavoma ibikoresho, amafaranga, uburyo baca bakoresha ivyo bintu vyabo. Ari naco gituma inkurikizi zavyo uca usanga abanyagihugu bakena kubera ko babatungishije bariko baritungisha kandi hakoreshejwe ubwo buryo bw'abanyagihugu. Tukiri mu majambo yashikirijwe na Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa 10 Rusama mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, abarundi bafashe ko umukuru w'igihugu yabatutse mu kubahamagarira kujya ivyafatwa nk'ikizira kuri basokuru. Pacifique Ninirahazwe asaba Varisito Ndayishimiye gukosora imvugo yakoresheje kuko yababaje abarongoye. Tumukurikire. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi, sinari bwigere mbona abarundi bagera ku rugero rwo gushavura bagashavuzwa n'ivyo yavuze nk'uko nabibonye kuri aya majambo aherutse gusohora. Ubundi iyo yavuze ikintu kitanezera abantu, wabona umugwi munini birinda kugira ico babivuzeko, abandi nabo ugasanga haraba bakebe berekana nyine ko atari vyiza ivyo yavuze, n'uwundi mugwi usanga baca bazana bimwe by'ubuvyeyi, ni se barundi, ni mwihangane, ntimukwiye kuza muramwishura. Ariko abantu nabonye bamwishuye bamwubahutse n'abantu benshi cyane, ibintu bitahora biboneka. Mbere benshi mu kwishura ukabona ishavu rinini, hamwe ubona umengo berekana ko yabatutse, bakagarukana cyane cyane imigani y'ikirundi. Umugani nabonye ugaruka kenshi, naho bagira bati inda y'uwundi irarira ntiwumve. Bisigura ko bagira bati mukuru w'igihugu, wewe urahaze, wowe urafite ivyo ufungura, wowe urabifise ari vyinshi, hanyuma kaca wiyumvira ngo abarundi bose bariko barafungura nk'uko ufunguye. Iyindi migani nabonye igaruka ni nk'umugani w'ikirundi ugira ngo inankunda kurya yari yigishera kimumena itama. Bati none ko basokuru bavuze gutyo, ubu waronse ibifyera bitazotumena amatama. Ahandi bakagira bati mu kirundi baravuze ngo uwanka isazi atakanuka. Ati none ubu izo sazi ugiye kutuzanira zoba zitakijyanye n'akanuka. Ibyo byose vyerekana ko abarundi bafashe aya majambo ya President Ndayishimiye nk'amajambo yo kubatuka. Aha rero yohagabira akabiraba neza, maze agakosora imvugo yakoresheje, aho binakenewe akanabasaba imbabazi. Perezida Ndayishimiye ngo yarakwiye rero kureka gutebura agatorera nyabuni inyishu ikibazo c'inzara kiri mu gihugu. Inyishu abarundi bamwiteze ko ngo sizo kubahamagarira kujya ivyo batari basanzwe bafungura. N'ubunyene dukurikire Pacifique Ninirahazwe aramutswa Fokode. Abantu bavuze ko bashonje ntawe ushobora kubiharira. Perezida Ndayishimiye wenyene yoniyumvira impamvu ibi vy'inzara, ariko abivuga ko uyu munsi ni kubera ko atabivuga muri ruheshi mu 2020 agifata ubutegetsi, bikarije amaze imyaka 2. Bisigura ko muri iyo myaka 2 ibintu vyabaye nabi cyane mu Burundi, abarundi batera bamererwa nabi ku buryo ikibazo c'inzara kihari. Iyo rero ikibazo kihari, abarundi babarindiriye ingingo, ntibabarindiriye amajambo y'ugutebura cyangwa amajambo y'ukubakekeza. Hari ingingo zihuta zikwiye gufatwa mu mwanya wo hafi, hakaba n'ingingo zo mu mwanya wa kure. Nko mu ngingo zo mu mwanya wo hafi bimaze kuboneka ko abarundi babuze ibyo bafungura canke ibifungurwa vyazimvye cyane, ikibazo kimwe nico kuraba ko bokugururira ibifungurwa biva hanze bakabikurako amakore, kandi ntibuzo wari ubwa mbere ingingo nk'iyo ifashwe
ndivuga ko kuri perezida Nkurunziza ingingo nk'iyo yigeze gufatwa, akongera akaraba aho byoba bikenewe, akanasaba n'ibihugu byo duterera imfungurwa maze abarundi bakaronka ibyo bafungura. Hakaca rero ingingo za kure z'ukwiga ingene mu minsi iri imbere umwimbu uzokongerekana. Abarundi ntibakeneye ko babaha inyishu zo gufungura ibyo batahora bafungura cyangwa ibyo bafata nk'ibizira. Bakeneye nyabona ingene hagwizwa vya bindi bamenyereye gufungura. Mbega hoho uwo muti perezida Ndayishimiye avuga, hamwe abarundi bose boja kurondera gufungura ibikogoshi, hamwe bose boca biruka ejo kurondera gufungura ibifyera, ubwo ibifyera afise n'ibikogoshi afise vyokwira abarundi bose, nihatogwe umuti urama kugira ngo abarundi babandanye gufungura neza. Nkuko nari mpeje kubabwira mu ngingo nkuru abagwanyi b'umuhari w'intagondwa za El Shabab basa n'abiziziye abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Kuri uyu wa gatanu harabaye igitero kigira gatatu cari kigana icicaro gikuru c'ingabo z'u Burundi, ariko nta cononekaye. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Ico gitero c'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab cari gitumbereye grupema ya kabiri Atimis y'ikambi nkuru y'abasirikare b'abarundi cabaye mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatanu ni mu karere ka Masra ku birometero bidashika 10 uvuye i Mogadisho, umugwa mukuru w'igihugu ca Somalia. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare b'ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia amenyesha ko ico gitero camaze iminota mikeya, amasasu atari make akaba yararashwe ariko ntaco yononye. Amasoko yacu amenyesha ko ayo masasu atashikiriye iyo kambi. Mu joro ryo kwa 11 rishirwa 12 Rusama, igitero gisa n'ico cari cabaye ku kirindiro c'abasirikare b'abarundi bo muri batari ya 60 iri mu karere ka Biokadare. Muri ico gitero haratewe amabombe menshi ariko nayo nyene akaba ataco yononye. Ibintu bikaba vyifashe gutyo mu gihe ibiziga by'abasirikare bo muri batari ya 61 Atimis baguye ku rugamba gushika ya mango bitarashobora gutogwa. Nyuma y'igitero cakozwe kw'iyo kambi mu karere ka Serebahaf, amasoko ya RPA mu ngabo z'abarundi zo muri Somalia akaba yamenyesheje ko ico gitero coba cahitanye abasirikare barenga 50 harimo n'uwararongoye iyo kambi ya 61. Abacitse ku icumu bakaba baciye bungururiza ahitwa Militigu ku kirindiro kiri kilometero 15 y'ahabereye igitero. Ako gace gushikubuka akaba kakigenzurwa n'abagwanyi ba Al-Shabaab. Mu ruganda rwa radio RPA ntiturashobora kuronka General de Brigade Erindi Zigiye arongoye ingabo z'u Burundi ziri muri Somalia cyo kimwe na Colonel Floribert Habiyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo twumve ico boba babivugako. Emmanuel Niyungeko urakenuye. Tukiri mu bivugwa muri ico gisatanyere c'umutekano, umugambwe CNDD-FDD urabandanya gutegura imbonerakure kubijanye n'ibikorwa vya gisirikare bimirije kujamwo. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 uku kwezi harakoreshejwe inama imbonerakure zo ku mutumba Vugizo wo muri zone Gatumba commune Mutimbo ziri mu ntara ya Bujumbura. Muri iyo nama intumwa z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara zasabye imbonerakure kumera amagabo ntihagire ikibaca mu ryahumye. Igihugu carashikiriye bene co nta kukirekura. Uko niko babwirwa ku bw'isoko ryacu mu mbonerakure zari muri iyo nama. Bagiriye ko barabamenyesha ko ataco botinya kuko umugambwe CNDD-FDD wabihinyanyuye biciye mu nama nshingamateka, aho babwiwe ko ubwo rwego ruzoba ari urwego rwemerewe n'amategeko. Dukurikire umwe mu mbonerakure yari muri iyo nama. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu 2020 izone ya Gatumba komine ya Mutimbo z'intara ya Bujumbura ku mutumba wa Vugizo ni ku mutumba wegereye cyane umupaka ugenda Kiribawondezi. Habaye inama ikaba yarimwo abaje bava mu ntara ya Bujumbura bazanye ijambo yavuye mu buserukizi bukuru bw'umugambwe ku rwego rw'igihugu. Intumbero y'iyo nama kwari kubwira imbonerakure abahoze ku rugamba ko zitokwijajara ngo n'amahoro mu gihe abasoda basanzwe bari muri Kongo batanga amakuru ko bageramiwe kandi ko kenshi bahigira abarezi tabara mu misozi, kumbe hari wundi muce uba uri mu micungararo y'umupaka w'u Burundi na Kongo. Mwarabonye ko ibikoresho vya guhanahana amakuru ko vyamaze kubashwaramo, hasigaye ibindi bikoresho vyankenerwa byo kwivuna umwana. Murazi ko ubu ni inama nshingamateka yahejeje kuvyemeza. Ubu rero nta gutinya ngo amakungu azovuga kuko vyakozwe kugira ngo ntiyazosubire kuvuga nka kumwe vyavugwa kera
ngo iri bawundeze canke ngo safisha ubu nta kibazo kizosubira kuvuga kuko umugambwe CNDD-FDD warahinyanyuye igihugu carashikiriye bene co nta kukirekura Demagabo rero uhejeje gukingirwa hagiye kurungikwa abandi bavuye mu zindi ntara baje kugira inguvu zibe hamwe kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kubaca mu ryahumye no guhaguruka rero ibigiye gukuza birakurikiranwa byose muzaza murabimenyeshwa ari gihindutse ari ciyongeyeko byose muzaza murabimenyeshwa nayo bivugwa mu gisata c'intwaro ibikoresho bitari bike vy'ishirahamwe Regideso vyaraye bifashwe kuri uyu wa gatanu muri zone Buyenzi kwibarabara rya 21 inimero 5 mu gihe vyinshi muri ivyo vyariko ibimenyetso vy'ishirahamwe Regideso umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ahamagarira abanyagihugu kurikanura bakababera ijisho kuko bene ubwo busuma buri mu bituma muri rusangi igihugu kidatera imbere. Ibrahimu Uwimana yanamenyesheje ko amatohoza yatanguye kugira ababigizemo uruhara bose babihanigwe. Tumukurikire. Shitse ngaho ko ubibona umenga ugeze mu kigo ca Regideso byumvikana ko amakomande yose Regideso yahora igira nyinshi byataha ngaha urabona ko amarogo menshi ariko Regideso simbona ko umuntu asanzwe yoza akagira komanda akagira Regideso agasazana ngaha muri depo leta ntakitakora kugira ngo abene igihugu boroherwe baronke umuyaga nkuba baronke amazi kandi mu giciro gicirurutse giciro kizimbutse ubwo kandi hariho abane nabo atakindi bakora ari kugira ngo basubize inyuma igihugu mu gusahura no gukora ubube gito bwose butandukanye ahubwo nitugire ya nyabune twamatuko turigisha ubonye umuntu ariko asahura ibintu igihugu ariko asahura wewe nyene wewe mwene igihugu ariko asahura wewe nyaruka uturya kara hanyuma abajeje umutekano bamukorereko iki ni kimwe mu bimenyetso by'uko amashyirahamwe menshi adatera imbere kandi leta yamishyiramwo uburyo buteye ubwoba kugira ngo igihugu gitere imbere hamugasanga bagenda basubira inyuma nk'ibirenge kubera iki ko byinshi birasahugwa aho ntibitangaje bashobora gusanga mu babisahuye harimo n'abakozi bo muri Regideso ubu tugiye mu itohoza ridasanzwe hanyuma abakoze ibintu nk'ibi bakurikiranwe kandi bahanwe hanyuma les responsables naho bitwa bene ama entrepôt nabo bace bagenda gato babikwe bazane ivyemeza yuko baguze mugabo twe turafise ivyemeza yuko leta yasahuwe. Ibivugwa mu gisata c'indero naho bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro bavuga ko biriko birabagora gufungurira abanyeshure kubera iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa ivyo bikunyurwa nuko muri uku kwezi kwa Rusama batigeze baronswa amafaranga asahiriza asanzwe atangwa na leta amafaranga abo bayobozi banasaba ko yokongerezwa kuko ari ntica ntikize ugereranije n'abanyeshure baba bafise. Iyi nkuru tweteguriwe na Eric Niyonzima. Kubwo abayobozi ibifungurwa nk'ibiharage umuceri amamesa ifu bududu n'ibigori nivyo abanyeshuri bo mu ndaro bakunze gufungura ariko ivyo navyo ngo vyaraduze ibiciro ku rugero rudasanzwe nk'akarorero ikiro c'umuceri ahenshi kigeze ku mafaranga 2500 n'arenga ibiharage navyo ku 2000 n'arenga nyene amamesa ikiro ku 2400 hatari hake ivyo rero ngo biruko mu gihe batararonswa amahera yo kugaburira abanyeshuri yo muri uku kwezi kwa gatanu ariko kandi nubwo ayo mahera ababonetse ngo ni make cane kuko angana n'800 ku munyeshuri kandi ku munsi ayo nayo akaba ari akera kuko yashinzwe kuva mu mwaka wa 2004 iruhande y'ivyo kuva no mwaka w'ishuri utanguye ayo mafaranga atangwa ku bitigiri bitoya by'abanyeshuri babiga ku ishuri runaka akaba atangwa hafatiwe ku bitigiri by'abanyeshuri bo mu mwaka w'ishuri warangiye wa 2020 ushira 2021 mu gihe no mwaka ku mashuri menshi abanyeshuri bongerekanye abo bayobozi b'amashuri basaba ko ayo mafaranga agenewe kugaburira abanyeshuri yotangwa vuba ndetse bagahabwa nayo bagiye barakatwa mu gihe yatanzwe ku bitigiri bikeya by'abanyeshuri basaba kandi ko ayo mafaranga yozarongerezwa bivanye n'ibitigiri by'abanyeshuri n'ingene ibiciro biza biraduga ku isoko bitagenze uko basaba leta ko yozirajana imfungurwa ku mashuri maze nabo bakaziha abanyeshuri uko bazihawe n'ahandi ho amashuri azohava asubira kuja mu madeni y'umurengera kuko vyari biri imbere y'umwaka wa 2018 eka n'abadandaza bahora babaha imfungurwa ku ideni banke kuzibaha. Eric Niyonzima mukanya duhereza aya makuru ku kiganiro ku isoko.
Numwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko cuno musi kidushikana mu ikambi y'impunzi ya Nakivale iri mu gihugu ca Uganda. Iyo kambi irabandanya kwakira abarundi bahunze. Abo barundi bavuye i Burundi bavuga ko bariko bahunga amabi atandukanye bakorerwa n'ugwaruka rw'imbonera kure z'umugambwe CNDD FDD. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Jean-Marie Ndabashinze. Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Baba hafi amajana abiri bariko barasaba ubuhungiro. Abo n'abarundi bashitse mu gihugu c'Ubuganda mu ikambi ya Nakivale kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane. Naho leta y'u Burundi idasiba guhamagarira abarundi bahunze gutahuka ugwaruka rw'imbonera kure ngo ruri mu rutuma ibitigiri by'ababandanya bahunga vyiyongera mu bihugu bibanyi. Noneho ko kugira ngo umurindi w'ababandanya bahunga uhagarare maze n'abahunze bahunguke. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 Rusama umwaka wa 2022 mukaza gushikirizwa na jewe Jean-Marie Ndabashinze kaze. Abo barundi basaba ubuhungiro benshi baje bava mu ntara z'uburaruko bw'igihugu bose bahuriza ku catumye bahunga igihugu ico naco ngo namabi atandukanye bakorerwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ziri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho zihohotera abo badasangiye umugambwe eka n'abatari mu migambwe. Kurikira bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu ba radio ijwi ry'abanyagihugu. Ncankuza kumene mazindwi zibiri turi ngaha. Kibazo twagize cy'umutekano ugwaruka rw'imbonera kure nk'umutambukanyi wawe canke umutama wawe agiye nko guca gahera. Ashitse ku mupaka baramufata bakamaka twaduhera yaravuye guca hanyuma agashika mu rugo atakintu azanye nawe ubibonye uko nyene utubona umenga vaho nyene ukigiye. Nkabantuka mu ntara ya Kirundo jewe icyanzanye burya ugira uracuruza akantu ukabona imbonera kure ziraje tizana bamwe bakabirira ubusa wibaza ngo baraguha amafaranga ntibayaguhe burya umutahe nyene ukaguhenukana wavuga bakaca bavuga ngo ca gipinga kiravuze kirasazira kizura intambara twico nico cadukuye mu Burundi. Mu nkambi ndahamaze indwi zitatu. Jewe naturutse mu ntara ya Muyinga komune Giteranyi. Ni kuvuga jewe narisanzwe ndandaza akabare harageze yaho bazobaranywa inzoga nandika no nagera yaho nishuza bikaba imishwano byamaye imishwano nkapfungwa urumva mu nyuma umutaye wanje barawuhombeje wose urahera ndavuga ati ahantu nta burondero buhari reka ndebe ngende gusaba ubuhungiro ndabona ngaho ko ikiri imbere bagira bazonyica. Jewe ino ndamaze ibyumweru bibiri mu Burundi navuye mu ntara ya Ngozi muri komine ya Ngozi. Iyo utari mu mugambwe na cyane umugambwe uri ku butegetsi ibibazo nagize nuko hageze igihe abo bita ngo nimbonera kure uri gucuruza bakaba bapanga abasuma bakabyiba kubera ko utari kumwe nabo ukagira ngo nabasuma bavyibye kandi ari bariya baguciye ku ruhande kuko babonye utari kumwe nabo. Ibivugwa nabo barundi baherutse guhunga igihugu biranyuranye n'imvugo z'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu aho basaba abarundi bahunze gutahuka mu gihugu kuko kirangwamwo amahoro n'umutekano. Kubwo wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Frederic Bamvuginyumvira bamwe abategetsi b'u Burundi baba bifuza by'ukuri ko impunzi zitahuka wari bakwiye guhagarika amabi akorwa n'imbonera kure hanyuma bakizeza abarundi ko amabi zikora azohanwa. Tumukurikire yaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance. Burya mu gihugu iyo hari amahoro ntibirigura biririmba
1993 aho ndada yatsindiye abarundi bose bari barahunze barishitse barahunguka ntiyabarinze kuvuga ngo ni mutahe bose barumva bati amahoro arabonetse reka dutahe uyu munsi uretse ko yirirwa aravuga ry'amajambo ivyo bikorwa ariko arakora byotuma abantu bahunguka n'ibiki abantu babandanya bicwa abantu babandanya bafungirwa ubusa abantu barimo baricwa n'inzara bitewe n'ubutegetsi kubera ko bararima ubutegetsi bukimbura bugaca buza kubashorera ku byo bimbuye ku biciro by'umurengera aha none wokuramwo ibintu vyo gutuma abantu bahunguka bigenze gute abahungutse nabo wumva bamerewe gute kandi uwo munsi urumva ko n'abandi bariko barahunga kandi n'ibyo n'abandi bazonga kubera ko mu vy'ukuri izo nyigisho zirimo ziratangwa za gisirikare ngo zugwaruka muhora mwumva abarara bari inkoho mu makomine zira za Gihogazi muhora muvyumva ivyo byose bibaza ko birondera iki ibyo bisirikare by'agasakiseke rimwe baragira wibaza ko ari kurondera iki burya ni mwene ivyo ejo turashobora kugwa mu kaga bikabyara akarambaraye. Haraheze imyaka indwi ibihugu vya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyakira impunzi z'abarundi. Nimba umuzo mukuru w'igihugu mushasha wari wahaye icizere impunzi zimwe zimwe zigataha, uno munsi impunzi zirenga 300,000 ziracabarizwa muri ivyo bihugu nk'uko ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe yitaye impunzi ku isi HCR bivyerekana. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi Jamarinda bashinze n'ijana niko ndakibashikiriza ndabahaye isango ryo kuwa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho butaha. Cari kiganiro ku isoko. Ni kuri iryo jwi rya mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu genekerezo rya 14 rusama umwaka wa 2022 aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije gutorokanya amakuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nije nariko ndabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu n'agahwane.